n'uwo muti ukuri no kwa muganga umuntu akira yagiye kwa muganga, no ku Mana ukira wizeye ijambo ryayo kandi ukizera n'ubukuru n'ububasha bw'iyo Mana. Cyane gose nizera ko mu butumire turiko turatumira mu nzego z'igihugu ntidushobora gukora ikintu nk'ico cyabereye ku kibuga nk'ico kizwi kica ku mbuga kica ku maradiyo ku mateleviziyo tutatumiye. Nizera ko badafatiwe bategerezwa kuzoboneka. Bavuza imiti y'ikirundi hariho n'abavuza imiti kizungu, kandi mw'ivyo bihe nta bitaro na bimwe byinjira mu bindi. Ndibaza ko kira itaraza kwenterevena kuri hopital militaire, umuntu wese bamuvurira aho yituye n'ubwo buvuzi n'abo badokiteri abayizeye. Rero ntibashobora kuva ubu nimba ari ubuvuzi Imana yasizeho kugira ngo buvure mu buryo bw'amasengesho. Sinibaza ko aba bantu boza gutera ubundi buvuzi. Iyo wananiwe hubwo cyangwa abaganga bananiwe batanga transfer, umuntu ananiriwe aha akaja ahandi. Rero ni haba hariho abandi boba bibaza uko twama twakiye abarungitswe ku matransfer, bisigura ngo bananiwe kuvugwa za ngwara baje hano. Naba mwumva bakize cancer, bakize diabete, ni transfer barabonye aho kwaho bari bananiwe baca babarungika hano. Hano rero Imana aho yarabavuye, rero ntitushobora kwinjira mu bitaro ntivyinjira mu bindi. Abo bantu murabatubwirira, ndizera ko ntakekeranya nabone ko babizi neza. Ntidushobora kuva hano ngo tuje gusengera abantu mu bitaro tuvuruge urutonde rw'ibindi bitaro. Nitwa Apotre Nduwimana Joseph, nejerejwe no kuganira n'abariko baradukurikirana canke gushikiriza abariko baradukurikirana mu gihugu, hagati mu gihugu, kw'isi yose, biciye mu biganiro canke mw'ibi bikorwa vy'ivyuma ngurukana bumenyi. Uyu munsi dusanzwe twatumye ko abamenyesha amakuru kugira ngo tumenyekanishe ikijanye n'igikorwa turiko turategura kidasanzwe kigiye kuba itariki 24 na 25 hamwe n'itariki 26 zo ku kwezi kw'indwi, naho hakaba ari mu ndwi igiye gutangura mw'iyo ndwi. Dutegura igikorane kidasanzwe kizobera kuri ETS, kikazokwama imisi yose gitangura isaha 8 ushika saa 12. Kikaba ari gikorane kizokorekerwa mw'ibikorwa bikomeye cyane mu buryo bwo kubohora abantu baboshwe n'umugwanizi. Tukazoba tuzosengera abantu bagwaye mu buryo bukomeye, tugatumira abantu bose muriko muradukurikirana bari hirya no hino, muza kubona ama video, inyandiko, ahantu hose haza gushika ubutumwa. Tubatumira ko umuntu wese yoba afise ikibazo c'ubugwayi, ikibazo c'ibintu byamuboshe mu buryo bw'umubiri canke mu buryo bw'impwemu, tuzosengera abagwaye mu buryo bukomeye. Tukaba dusanzwe tubona ko n'ibikorwa bisanzwe bikorekera mu rusengero hariho intaye zifadika z'ibitangaza n'ibimenyetso Imana iriko irakora. Turafise icizero rero gikomeye cyane ko kuri ETS, kuko twasengeye iki gikorwa kandi kuba twaraciteguriye, hazokoreka ibirengeye cyane ibitari bwakoreke no mu mpande zitandukanye. Rero turatumiye abariko barakurikirana kumbure ubutumire buriko buraca ku mbuga, ku maradiyo, ku mateleviziyo, ku mbuga, mu mpande zitandukanye, kugira ngo umuntu wese yoba afise umuntu agwaye, yoba afise ikibazo cananiranye gutorerwa umuti, Imana yo mu ijuru yaduhamagaye dusanzwe dusenga igatabara, izokora ibikomeye. Nkuko murakoze cyane, jewe nsanzwe ndi Apotre Nduwimana Joseph, nkuko nabivuze, ndongo ishengero ryo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo, Église de la Repentance et de repos en Jésus-Christ. Tusanzwe dukorera ku Mutakura kwibarabara ry'umunani inimero 16. Tukaba dusanzwe dukoreshwa ivyo bikorwa byo gusengera abantu bagwaye, Imana ikabohora abantu mu buryo butandukanye. Rero iryo shengero niryo tuserukiye hano hagati no mu gihugu, mbere no ku mpande z'isi zitandukanye. Dusanzwe rero ari cyo gikorwa tujejwe kuvuga ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo, abanyavyaha bagakizwa,
abagwaye bagakira, ibitangaza bigakoreka. Si ubwa mbere rero ibyo bigiye gukoreka. Iyo ugiye ku mbuga kuri YouTube, kuri Facebook, hariho intahe nyinshi cyane z'ibitangaza n'ibimenyetso aho abantu bari bagwaye indwara zananiranye kwa muganga bakira. Icyo gituma rero twiyumviye ko bitoguma bikorekera mu rusengero gusa, bikwiye kuja ahabona kugira ngo abantu bose babone ibitangaza Imana iri kirakora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko Yesu yamye n'uyu munsi niko ari, aracakora ibitangaza n'ibimenyetso. Icyo gituma rero twateguye igikorane kugira ngo bazane abantu benshi cyane babaho, Imana ibikorere kuri stade abantu bose babona, kandi turizeye ko Imana izokora ibitangaza n'ibimenyetso. Nkuko bitegekanije, igikorane kizotangura isaha 8. Twarategekanije ko abantu bari kure badashobora kuronka ingene biyunguruza. Twarategekanije ingene bashobora kuza, turategekanya amabisi azoshobora kubunguruza akabashikana. Abari hafi bazoshobora kubashika, ariko ibijanye n'amabisi kuva isaha 5, 6 gushika saa 8 amabisi azoba ari karabatora ahantu bazoba bari. Ivyo navyo ndizera ko twabitunganije kandi twavyiteguriye ku buryo bukwiye, ku buryo ivyo twabikoze mu buryo bwo kugira ngo ntihagire umuntu numwe azovuga ngo nari nkeneye kuza gutabarirwa aho hantu none ndabuze ingene nshobora kuhashika. Byaciye bidutera gutegura ubwo buryo bw'ingene kwiyunguruza kuzoshikira abantu aho bazoba bari hose atangorane. Murakoze. Ishingiro Repentance akorekerana ngo ibitangaza atwama twabonye intahe zitandukanye ku mbuga ngurukanabumenyi, aho twabonye abantu bamwe badashwe inzembe, imisumari, imisiba, ariko hari urundi ruhande rw'abandi bantu bavuga ngo ivyo bintu n'uwese pro canke bakavuga ngo ivyo bintu ntibyoshobora kubaho. Mbese abantu bari kuri ro ruhande rutandukanye n'ibyabaye canke batemera ibyabaye, bobo mu bahamagarira iki canke mu bahanura iki, n'ubuhe butumwa bobo mwabageneye abo? Ivyo bintu ntivyobura kubaho. Vuba cyane duheruka kwakira umuntu nawe yahora bipinga mu bwo buryo bukomeye, n'ubu ari ku rubuga. Ejo bundi aheruka kuza kabishinga intahe, nawe yahora apinga yuko ivyo bintu ari ubwescro canke atari vyo. Hanyuma aragwara ku rubuga, ariko amaze kugwara arivuza mu bitaro byose bitandukanye, biba ngombwa kwaza kuraba kw'ivyo bamubwiye ari ukuri. Ashitse hano rero ntiyatambuka, ntiyicara, yaje ku gakinga, ku mbuga ziriho, yarashoboye kuvyivugira hano. Arashobora kuvuga ati ubu ndemeye neza, shitse mu iki kibanza nanje nari mu bantu batavyemera, batabona neza ko ivyo bintu ari ukuri. Ageze hano rero adatambuka, aticara, adahaguruka, Imana yo mwijuru iramutabara, aca abona ko ivyo twavuze ari ukuri. Reka ngaruke ku ico kibazo ubajije. Sigitangaza kubona abantu badashobora kwemera ko ivyo bintu ari ukuri, ariko nimba hari umuntu yitwa ko asenga canke ari umukristo yemera ko Imana yamuremye ibaho, akwiye kwemera yuko Imana uko yakoze kera n'uyu munsi ikora. Bibiliya irabitwereka neza. Ibimuga byaramuguruka, ibipfamatwi bikumva, abagwaye bagakira. Nimba ivyanditswe vyera ari ukuri nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira, kandi abatari bake mwabo bantu uvuga ko bamwe batavyemera baraja mu rusengero bagasoma Bibiliya bakemera neza yuko Imana ibaho kandi yabaremye. Mbega Imana yoba yashoboye kubarema yorenanirwa no kukiza umuntu? Yashoboye kurema uwo muntu akavuga, akagenda, agatambuka, akiyumvira ibintu byose ariko arakora, akaba bikora yabyisanzemwo, ata muntu numwe yabimusize, atabyize mu ishuri, akabisanga biri uko biri. Nukuvuga ngo Imana yamushoboje gukora ivyo bintu, irashoboye no gukiza ingwara izarizo zose. Muri make twobwira abo bantu bakiri inyuma, no bitako bakiri inyuma yo kutamenya, bakiri inyuma yo kudatahura, yo kutemera Imana. Mu nyigisho turiko turigisha zo kubohoka, nabo bantu baracaboshwe, bakeneye kumenya ubushobozi bw'Imana yabaremye ko bushobora gukora ibitangaza. Dusanzwe twateguye n'inyigisho zabo bantu, turabatumiye kugira ngo nabo baze bashike bibonere, apana amatwi inkuru ngubwiwe n'abandi ntushobora kwitahura. Nico gituma tubatumiye, dusize ahagutse. Kumbure hariho bamwe bavuga ati nitwoja mu rusengero tutari abahajya ahantu, noneho dusize ku mugaragaro kugira ngo umuntu wese afise amakenga kugira azohashike, yibonera Imana ikora, yibonera Imana itabara, yibonera Imana ibohora abantu. Hari abantu bahura bazana mu rusengero nabo nabaje gupinga bakavuga teske bijya bintu nivyo canke sivyo.
Imana ikaca ibitwereka ati hari umuntu yaje gupinga araha ameze ukuntu akaca azajya imbere akavuga ati nukuri nanje ndemeye bwa bundi ko ari Imana ikora. Dutumiriye abo bantu bose bataratahura ugukora kw'Imana, bataratahura ingene Imana imeze n'ibitangaza n'ibimenyetso, kugira bahashike bibonera Imana. Ivyavyo vyose hariho n'abagabo nabonye bafashwe, ni cabona abo bantu mu bantu banditse, wewe nk'uwarahari wobabwira ko harimo n'umugabo, nimba ari n'amafoto mwafashe mukayabaha kugira babone yuko n'abagabo barimo. Ariko ngarutse kandi igitigiri nivyo c'abagore nico gitegezwa kubacisha, kuko no mu bisanzwe mu gitigiri c'ubwinshi bw'abantu, hoba mu gihugu, hoba mu mashengero, hoba ahantu hariho hose, abagabo baba bake ugereranije n'ubwinshi bw'abagore. Nico gituma rero n'abafatwa n'impwemu mbi zifata ahari abantu benshi, bagaragara ko ubwo bwinshi bw'abantu nyene nibwo bugaragara kubera nibo basanzwe ari benshi. Rero nico gituma habonetse abantu benshi. Nizera ko ubwo bwinshi bw'abantu benshi bwabonetse ku badamu nuko basanzwe ari bo benshi. Ubwo twebwe ico gikorwa twaragitanguye no gukikora cyane mu mbona kazoza. Nshima ko ahubwo uvuze yuko izo nyigisho dusanzwe arizo turiko turigisha, nk'uko igihugu gisanzwe gifise umugambi w'iterambere mu guhumiriza abene gihugu kugira ngo bakore. Tuboneyeho ahubwo wewe nizera ko ubivuze nk'uwamaze kubimenya, twe twaratanguye kubikora, twafashe ya mbere mu guhimiriza abene gihugu, ishengero, abakristo kugira ngo bakore, kuko ahantu hatari gukora nta terambere ribaho. Ico gituma rero kubwo twipfuza ko iterambere riva mu maboko yacu, iterambere riva mu byo turiko turakora, nico gituma twafashe ya mbere yo guhimiriza abakristo turongoye kugira ngo baje ku mirimo bakore, kuko iyo umuntu adakoze abarundi baracimugani ngo iyo umuntu adakora, mbere na Bibiliya bivuga. Ndibutse ko ku munsi wa Mungu ijambo nari mfise ryavuga ngo umuntu wese adakora ntakwiye kurya, niko Paulo yari yarabivuze. Kubona rero umuntu adakora, twaranavuze ko abo bantu badakora arabasuma, canke iyo gihe batari abasuma baba bakoze igikorwa cyo gusubiza inyuma igihugu, kuko iyo bakoze igihugu gitera imbere, iyo bakoze ishengero ritera imbere, iyo bakoze imiryango icitera imbere. Urumva rero uko batera imbere niko baba ariko barateza igihugu imbere. Nico gituma rero mu mbona kazoza turimo cyane duhimiriza abantu gukora. Tuzoba ribaye kabiri dukoreye kuri kijya kibanza, ariko nibaza ko ubwa mbere ntabwo twari twaciteguriye neza nk'uko ubu twakiteguye. Urabona umuhini mushasha ngutera amabavu, bwari bwo bwa mbere twasa n'abatarabona neza, kandi n'abakristo twari tukiri bake cyane, ariko ubu rero twaraciteguriye, ishengero ryaragutse, abantu twafashe umwanya mwiza uko gikora. Nico gituma twizeye ko azokoreka ibikomeye cyane, kuko ivyo tutari twariteguriye byose ubu twarashoboye kubyitegurira. Rero rizoba rigize irya kabiri, ariko kandi nizera ko tuzogiye kubandanya dukora ico gikorwa, kuko ndabizi neza ko ari gikorwa kizofasha imitima ya benshi, imibiri ya benshi, ubuzima bwa benshi. Ku nteguro dufise turipfuza ko twokwama tugikora ku mwaka kugira ngo dushobore gufasha imitima y'abantu benshi mu buryo bwo kubabohora, mu buryo baboshwe abo bantu, kuko n'ibihumbi byakize indwara zitandukanye. Ugiye kuri rezo sosiyo urashobora kuja kuri YouTube ukandika Apotre Nduwimana Joseph, uja kuri Facebook ukandika Apotre Nduwimana Joseph, urashobora kubona ibihumbi n'ibihumbi ingwara bakize zirahari. Hari abashinze intahe baje babapimye sida zikomeye, ibitaro byababwiye ko bakwiye kuja kwiyo miti, ku mbuga barimo sagaseseshwa rumuri, baraje turabasengera, inyuma yaho turabatumaja kwa muganga mwipimisha, basanze barakize, barerekana resulta zo kwa muganga bagwaye, bakerekana resulta zo kwa muganga bakize. Turafise abari bagwaye amadiabete, bari baragwaye ingwara zikomeye zo kwa muganga. Aho ugiye kuri rezo sociale YouTube na Facebook barashinze intahe, abagwaye amadiabete, abari bagwaye amakanser, abari bagwaye foie, abari bagwaye imitima, bari bagwaye imitwe, abari bagwaye amagufa,
yaboze, abari bagwaye imibiri yaboze ijejeta amazi gusa. Ugiye ku rubuga uraza kubona. Rero abantu bakize Imana yakijije ntawo baharura, n'ibihumbi n'ibihumbi, nibitangaza n'ibitangaza. Umuntu rero akeneye kubona ubwinshi bw'abo bantu ashobora kuja ku rubuga, nawe ndibaza ko atashobora kubiharura, kandi koko ntawo harura ivy'Imana ikora. Nico gituma n'umuririmbyi yaririmbye neza ngo urukundo rw'Imana rusumba umusenyi rugera kure, ntawo shobora guharura ab'Imana ikiza. Ndizeye ko uwo bakeneye kumenya igitigiri cinshi yoja kuri YouTube, kuri Facebook agakurikirana, kuko nko ku munsi umwe gusa naho tuba turi ngaha ku munsi wa Mungu hari abantu barenga nka 200 30 bashinga intahe ku wa Mungu. Ukeneye kubona ivyagutse wikonexe kuwo munsi wa Mungu urashobora kubona ibyo ku munsi, ariko nta munsi haba munsi y'abantu 200 30. Iyumbi rero nk'imyaka 3 5 6 7 dusengera abantu n'ibihumbi n'ibihumbi. Ivyo twabaye turakora ivyo gufasha abahano mu gisagara, ariko kandi nabo hagati mu gihugu bazoza. Hari abamaze kwiyungunganya, bamaze kumenya ibitangaza biriko birakoreka hano, bamaze kumenya ko Imana itabara. Ubu turafise abantu benshi bazova Igitega, turafise abantu benshi bazova mu Ruyigi, turafise abantu benshi bazova Ingozi no mu zindi ntara biteguye, bafashe imiduga, bakose imiduga kugira ngo bazoze mu ico gikorane. Kuko ahantu hari umuganga, umuntu nyene umuganga aragenda aramurondera. Hanyuma kandi ukavuga ati none uriteguye ko uzofasha abo bandi? Turiko turakorera hano, ariko turiteguye ko muri kazoza ikorane kiriko kirabera hano tuzogenda n'Ingozi tukagikorerayo, tuzogenda n'Igitega tukagikorera, mu Ruyigi, mu Rutana, mu Cyankuzo, ahari hose tugashobora kujayo. Ariko mwiki gihe birasabwa ko baza bavuye mu izo ntara, nabo hanze bazoza. Turamaze kuronka bazova za Canada, bazova baje mu iki gikorana, bamaze kubona ibitangaza Imana iri kirakoreka. Turamaze kurubona bazova, tubwiwe bazova muri Kenya, bazoza baje ku iki gikorana. Rero abo ntitwoza turarihira bavuye Canada, bavuye muri Kenya, bavuye no hagati mu gihugu, kubera ibibazo baba bafise, kandi kanatsinda niyo bagwaye baje muri hopital militaire, baje muri Kira, baje muri Tanganyika Keya, nta muntu abarihira itiki, bariyeranja bakaza bakagenda kuvugwa kuko bagwaye. N'ubu rero kubera twatangaje ko Imana izokiza kandi bakababona ibitangaza bihari, bazofata amatiki baze kugira dushobore kubasengera. Kubgacu kubganje numva nta kintu na kimwe no saba leta, kuko cyo leta nayisaba yarakinyemereye kuva igihe yanyemerera ko nshobora gusengera abantu bava mu bihugu byose mu mpande zitandukanye, kandi bakaza bagasengerwa bagakira. Leta ndayikomeye amashi cyane, yarangiriye neza, ngiriye icizere, irampa kuvurira ku mugaragaro. Nkavuga nti mwayibomba ubwo buvuzi uri kuravuga si jewe mvura, ni Kristo Yesu avura. Mugabo kandi nkavuga nti aca muri twe, kuko Yesu kuva na kera yakoresha abantu. Rero uravuze ngo hariho imigwi 3 iri kirakora ivyo bikorwa. Kuva na kera na Yesu agihari barizera ko hariho abashobora kuvugwa nawe. Abafarizayo baramupinga, mbere kugera no ku rugero bavuga yuko akoreshwa n'abadayimoni. Hari ijambo yanditse ngo ivyabaye ku giti kibisi harakantu ku giti cumye. Nimba hari abamwemeye bakamukurikira bagakira, ibimuga bikamuguruka, hakaba n'abandi bamupinze ntibamwemere. Ico gikorwa ni gikorwa kigayitse ca Shetani, kandi ico ntikizobura, kizohoraho. Hazohora hariho abantu bemera Imana, kandi iyo Mana ikabatabara ikabakiza. Habeho n'abandi batayikiza, batabemera, batayemera, kandi batazokwemera iyo Mana kwibaho. Rero nsomye mu isezerano rya kera, ndabona abantu bahuye n'urugero kushika naho bagwara bagakomogwa n'inzoka, mbere gushikaho umukozi w'Imana yavuze ati Imana iramubwira ati akira inkoni yikoresha uku yicuremwo umuntu ayiraba yonyene, akayiraba arakira. Paranse kuyiraba barapfa. N'uyu munsi rero abo bantu baracariho, nukubera ikibariho rega Shetani ari ku kazi, ni wazimiza, ni wabuza abantu kwizera Imana, ni babuza abantu ko bosengerwa. Rero tukavuga nti abantu bakwiye kuva ibuzimu bajibuna, bamenye ko Imana yabaremye igikora kandi ifite ubushobozi butangaje. Nimba ibinini
bishobora gukiza umuntu byahinguwe n'abantu bivuye mu mababi mu biti n'ibindi bigahingurwa n'umuntu bigakiza umuntu, ni gute Imana yo yamuremye idashobora kumukiza? Nimba abakoresha imiti kirundi bashobora kuvuguta umuti kandi bakizera ukawunwa ugakira, ni gute Imana yahaye ubwenge uwo muntu ashobora gukora umuti itoshobora gukiza uwo muntu n'umuti utabayeho? Ni kimwe mu bintu bibiri. Novuga nti kuja kwa muganga ni ibintu byiza cyane, kandi natwe turaja kwa muganga kandi turahimiriza abantu kuja kwa muganga, ariko kwa muganga hariho imiti, hariho ingwara zidakira. Izo sida byaranse ko zikira, ayo makanser byaranse ko akira, ariko tukaca tuvuga ati hejuru y'ivyo Imana yarizi yuko izoshira abakozi b'Imana bashobora gusengera abantu ibyananiranye kwa muganga, Imana ikaca ibakiza. Rero mpimiriza abantu kugira ngo batahure ko Imana kiriya yindi igikora kwitabara. Muri make rero numva umenga iyo ntambamyi ubajije ati mbega iyo ntambamyi muhura nayo yohera gute? Iyo nta nubwo niteze ko ishobora guhera, kuko izohoraho kubera shetani niwe ayovya azimiza abuza abantu, ariko abazogira ubwenge bagatahura bakarondera Imana izobatabara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwandondera muzombona, nimwantabaza nzobatabara. Nuwo muti ukuri no kwa muganga umuntu akira yagiye kwa muganga, no ku Mana ukira wizeye ijambo ryayo kandi ukizera n'ubukuru n'ububasha bw'iyo Mana. Cyane gose nizera ko mu butumire turiko turatumira mu nzego z'igihugu ntidushobora gukora ikintu nk'ico cyabereye ku kibuga nk'ico kizwi, kica ku mbuga, kica ku maradiyo, ku mateleviziyo tutatumiye. Nizera ko badafatiwe bategerezwa kuzoboneka. Ikijanye n'abaririmbyi rurangiranwa cyane gose, abaririmbyi rurangiranwa barahari. Nizera ko atari banga, ariko kandi bazobabona ku munsi w'igikorane, kuko iyo umbwira ngo umuririmbyi rurangiranwa ni nka naka niho nacamenya kukwishura. Mugabo kubera wavuze ngo abaririmbyi rurangiranwa, nk'uwo wewe uwo wita rurangiranwa je nshobora kumuta mubona ko ari rurangiranwa, cyangwa uwo jewe nzi ko ari rurangiranwa wowe ushobora kutamutahura ko ari rurangiranwa. Abo bose ni ba rurangiranwa, abo nabamaze kumenyekana, ariko hari n'abandi bataramenyekana bazomenyekana kw'ico gikorani. Cyo gituma dutumiye abantu kugira ngo baze bibonere nabo batari bazi ko bariho kandi barurangirana. Bavuze imiti y'ikirundi, hariho n'abavuza imiti kizungu, kandi mw'ivyo bihe nta bitaro na bimwe byinjira mu bindi. Ndibaza ko kira itaraza ko intervena kuri hopital militaire, umuntu wese bamuvurira aho yituye n'ubwo buvuzi nabo ba docteur abayizeye. Rero ntibashobora kuva ubu nimba ari ubuvuzi Imana yasizeho kugira ngo buvure mu buryo bw'amasengesho, sinibaza ko aba bantu boza gutera ubundi buvuzi. Iyo wananiwe hubwo cyangwa abaganga bananiwe batanga transfer, umuntu ananiriwe aha akaja handi. Rero ni haba hari abandi boba bibaza uko twama twakiye abarungitswe ku matransfer, bisigura ngo bananiwe kuvugwa za ngwara baje hano. Naba mwumva bakize cancer, bakize diabete, ni transfer barabonye aho kwaho bari bananiwe baca babarungika hano. Rero Imana aho yarabavuye, rero ntitushobora kwinjira mu bitaro ntivyinjira mu bindi. Abo bantu murabatubwirira, ndizera ko ntakekeranya nabone ko babizi neza. Ntidushobora kuva hano ngo tuje gusengera abantu mu bitaro tuvuruge urutonde rw'ibindi bitaro. Twebwe dutumiye media zose zibaho, atanimwe izosigara, muzoze mu kamere, kuko numva uwo muntu atabemerera ko muza ntabashaka ko ibintu bishika kure. Jewe hubwo nabatumiye mwebwe, jewe mba ubwo mbabaye kuko mwaje muri bake, nashaka nk'abashika 105 canke nk'amajana 2 kugira ngo mushobore gupibiriya ibiriko biraba, kuko ibikorwa dukora canke ibikorwa Imana iri kirakora sibanga sivyo kunyegezwa. Nico gituma twifuza ko muza kugira ngo mubishikana ahantu hose habaho n'abataramenya uko. Akoze cyane gose. Ikintu mu bisanzwe kimaze kwitwa igitangaza, ni ngombwa gitangaza abantu. Birumvikana ko batangara kuko nuko hari gitangaza. Igitangaza bisigura iki? Nuko babonye ikintu kitashobora gukorwa n'abantu bari bose, nuko babonye ikintu kitari kimenyerewe. Nubwo buryo rero butangaza abantu, kandi Imana nibwo buryo yahisemwo yo kwemeza abantu gukora ibitangaza. Erega ibitangaza ntibitangaje aba bantu uyu munsi,
kuva na kera byama bitangaza abantu, kuko baba babonye ibimuga bimuguruka ata wundi ashoboye kubimugurura, baba babonye abapfuye bazuka ata wundi abazura atari Yesu Kristo abazura, baba babonye ibintu bitandukanye. Rero nkavuga ngo umuco notanga no wiki ni hahandi nyene nguma ngaruka, umuco no kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mbega rikora ryari? Nuko wizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kuryizera nta yindi formule rihari, nta giharuro kimwe guteranya kimwe, nta biharuro 2 3 6 8 9, ahubwo wizera ijambo Imana yavuze, hama Imana igakorera aho hantu. Mbega abo bantu bafise ukwizera canke bambe bataragira ukwizera bafise n'amakenga niki? Icambere dukorerako, Bibiliya ivuga ngo muzorambika ibiganza ku bagwaye bakire, musenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Uko nukuri kuri claire kwijambo ry'Imana. Ni wabona umuntu rero ashoboye gukoresha iryo jambo ry'Imana agavuga Yesu Kristo, agarambika ibiganza ku bagwaye, kira noneho jewe nta nibiganza nirigwa nkorako, uri hariya ndakubwira ati mu izina rya Yesu urakira ugakira. None uko sukuri ufise intumbero, kutagira preve, kutagira ibindi biharuro, kutagira indi formulaire, mu izina rya Yesu ni wizera Yesu Kristo urakira, umuntu akacakira, waragwaye agakira, warafashwe n'abadayimoni ukabona arakize, wari yikubise hasi agakira. Nizera ko atayindi nsiguro nimwe isumba iyo. Twebwe ntidufise laboratoire y'abantu ngo dupime ngo amaraso ngo dupime ngo bimeze uko biruko nuko. Ijambo rabo dufise ni ijambo ry'Imana, niryo dukoresha abagwaye bagakira. Ni wizera rero, na Yesu yavuga ngo ni wizera urabona igitangaza. Twebwe rero ntitudeviye inyuma y'ijambo rya Yesu yakoresha kuva kera, n'ubu turacyari mu iryo jambo ngo ni wizera urabona igitangaza. Muri make ndumva iyo nyishu, nimba hariho abantu bizera Imana kandi bazi Imana kuyizera ko bica mu ijambo, hanyuma ukizera ijambo ryayo, barashobora kubona kuko ari ukuri gutomoye. Uvuze ngo hari ibindi ibintazi birashoboka kubaho, ariko nimba bihari ibyo bintazi navyo birafise sanse yabyo, birafise n'ingene babikoresha, birafise n'amajambo yabyo bayakoresha. Rero ivyo ntavyo nzi. Woba afise amakenga y'ibintazi, we yoba yarakoreye mu bintazi akabaza ivyo bintazi ingene bikora, ariko utabikoreyemo akabaza ijambo ry'Imana. Dukoresha ijambo ry'Imana rikakiza abagwayi.